Nshuti bakunda umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Emmanuel Ntakarutimana, ngiye gusangira kandi namwe aya majambo dusoma mu gitabo ca Mariko igice ca 5 duhereye ku murongo wa 35 kugeza 42. Reka dusome mu izina rya Yesu. Akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi, bati wa mwana wawe aracikanye, uracagorera iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye, wizere gusa. Ntiyakundira uwundi muntu kujana nawe atari Petero na Yakobo na Yohana na mwene nyina wa Yakobo. Bashitse ku nzu y'uwo mukuru w'isinagogi, asanga bariko barakoma induru, barira baboroga cane. Yinjiye arababaza ati niki gitumye mukoma induru murira? Umwana ntahwereye ariko arasinziriye. Baramutwenga, baramushinyagurira. Arabakumira bose, ajana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, yigira haruguru aho ikiziga kiri. Afata ukuboko kwe kiziga arakibarira ati tarisa 10, bisobanurwa ngo gakobwa, ndakubariye nti vyuka. Umukobwa acavyuka, uwo mwanya aragendagenda, kuko yaramaze imyaka 12 avutse. Baca baratangara cyane. Imana ishimwe. N'aya majambo Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo tuganire nawe mukundwa unyumviriza. Nagoma ndakubwire ngo Yesu aracakora, kandi naho ibihe bigeze iyo ngo Yesu aracashoboye. N'aya majambo yo kukuremesha, sinzi ibihurimwo, ariko uko tubisomye twumvise ngo Yesu yari akiri karavuga haza abantu gutanga inkuru ibabaje, baje kubwira umukuru w'isinagogi, nawe yari Yayiro. Yari yaje imbere y'umwami Yesu, aramupfukamira amwinginga, amusaba ati ndagusavye ingunkiriza umwana kuko ari kumvira. Yesu ari mu nzira agenda gukiza uwo mwana, haca haza umugore yari afise ikibazo nawe amaranye imyaka 12, cyari ikibazo c'ubutinyanka. Araza aca inyuma kuko hari ishengero ryinshi ry'abantu, araheza yibwira umutima ati niyo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe nokira. Amukozeko Yesu ngo yumva ubushobozi bumuvuyemwo, abaza abantu ati mbega ninda nkozeko? Nyuma yaho wa mugore aravuga ati ni jewe. Hanyuma mudondera ivyabaye vyose, aramubwira ati cago cawe kubwo kwizera kirakuvuyeko, genda ukire rwose. Bisa naho rero womenga Yesu aratevye kuza gukiza wa mwana wa mukuru w'isinagogi. Ivyo bikiriko biraba, haca haza iyi nkuru y'incamugongo iti yewe Yayiro mukuru w'isinagogi, reka kugora umwigisha kuko umwana yamaze gupfa. Ariko Yesu aramubwira ati ntushire umutima ku majambo ariko aravugwa. Aba ari wo mukuru w'isinagogi ati ntutinye, wizere gusa. Mwene data unyumviriza, sinzi ivyo abantu bakubwira kuri iyo ngwara, sinzi ivyo abantu bakubwira kuba maze igihe kirekire ufise ivyo bibazo bitagira izina. Kumbure warihebuye, kumbure waramaze kubona ko bitagikunda, ariko ayo majambo ariko aravugwa, avugwa ngo ivyo ntibigikunda, avugwa ngo abameze gutyo ntibaba bakiva muri ivyo bihe. Ivyo vyawe urabona nyene uko bimeze, raba ubukene ni bwinshi, nta kazi, ntibikunda. Ayo niyo majwi ariko aravuga ngo mbega kubandanya usenga, mbega kubandanya uja mu vy'Imana, aho ntubona kuri kurata umwanya. Ariko nagoma ndakubwire ngo Yesu we arakubarira ngo ntushire umutima kuri aya majambo ariko aravugwa, ni wizere gusa, ntutinye. Maze Yesu ngo acaragenda, ashitseyo atangaza ijambo rikomeye, avuga ngo uwo mwana ntiyahwereye ariko arasinziriye. Ngo baramutwenga, baramushinyagurira. Mwene data, ushobora kuba nawe ufise ibintu vyinshi nibihe, niyo usubiye kuja kubaza ari kwa muganga, canke ugasura ukagenda kugira urabe yuko iyo ngorane yovaho, ushobora kwitura umwe wo mu muryango uti naka wewe ngira yonyumva, naka ngira we yontabara.
ugasanga ivyo vyose uri kuraraba biguma bigushinyagurira. Nagomba ndakubwire ngo umwami Yesu aracakora. Avuga kuri ico kibazo ngo uyu mwana ntiyahwereye ariko arasinziriye. Haleluya. Iyo ngorane yawe, ico kibazo urimwo, jewe ntoshobora kudonda ngo menye neza uko kikubabaje, ariko urakibona. Nagomba ndakubwire ngo iyo ngorane uko umwami Yesu ayibona, arabona ngo si yo kukwica, si yo gutuma uherayo, ariko biracashoboka kuzuka. Nuko Yesu ngo aragenda afata ukuboko kwa wa mukobwa yari yamaze kuba ikiziga, aramubarira ati tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye vyuka. Aca aravyuka ako kanya ngo atangura kugenda genda. Ndavuga mu izina rya Yesu Kristo, uwavuze ngo namwe abariko barankurikira muzorangwa n'ibi, muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire, muzosenda abadayimoni, muzorya ivyica ntihagire ico bigira. Ndavuga kuri iyo ngorane yawe ngo mu izina rya Yesu uhaguruke wongere kugenda genda. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu reka ivyawe vyapfuye bisubire bizuke. Mu izina rya Yesu reka ivyo bikuboshe, reka ivyo bituma utakiri muri cya kibanza cawe vyongere bikurekure. Mu izina rya Yesu uhaguruke usubire ugenda gende, maze abagutwenze, maze abakuvuza uko bishakiye bakubona uri kuragenda genda, kuko Imana yabiretse uko. Ntiyatevye mu nzira ngo nuko iriko irakorera ibitangaza abandi. Wama wumva intahe, wama wumva abandi vyabo biriko biragenda neza, ariko ukarindira ukabura. Ariko nagomba ndakubwire ngo n'igihe cyawe ubicakire, uvyizere. Ntiwumva amajambo avugwa hirya no hino yo kuguca intege, ariko wizere gusa kandi ntutinye. Umwami wacu Yesu aguhezagire, ugendere muri iyo nyishu no muri iryo jambo, kuko umwami ntabesha kandi n'uyu musi aracakora. Amen.